turamaze iminsi tumva yuko ishengero Ezebu rifise ingorane cyane cyane vyerekeye uburongozi, aho hamaze hafi amezi 8 kuva mu mwaka uheze hariho injyane cyane cyane mu ntara ya Makamba muri komine ya Nyanzarake, aho hariho abayoboke benshi b'iryo shengero bamaze iminsi hari ibibazo bidasanzwe hagati y'indongozi, aho bakurana ku munsi basanga bamwe bafusa abandi. Hanyuma rero ubu rero bigeze ku rwego ruteye ubwoba, aho twari tubonye yuko twumvise ko hariho abagandaguwe abapasitori babiri, hariho umwe mu baserukira iyo dini imbere y'amategeko ariwe Niyungeko Jean Gordier, aho yagandaguwe ariko yataha mu rugo iwe ari kumwe n'uwundi mupasitori nkabo nyene Zamana Salvatore. Bamwe birabaje kubona ko injyane zimaze iminsi zigeze aho zishika ku bwicanyi buhitana bamwe mu ndongozi z'iryo dini. Hari umuntu yaciye yibutsa yuko mu kwezi guheze habaye ikiganiro c'abavugizi b'inzego, aho umushikiranganji w'umutekano yavuze yuko ico kibazo bagitoreye inyishu, bakivugutiye umuti, niko yavuze muri amajambo. Ariko ubonye rero uyu munsi ivyaha bibaye aho hagandaguwe umwe mu ndongozi zirongoye iryo shengero, birababaje. Umuntu yotera ivyatsi mu bwicanyi, hama rero agasaba yuko kandi abajejwe intwaro cane cane umushikiranganji ajejwe iby'amadini n'amashirahamwe, ari umushikiranganji hagati mu gihugu, iterambere rusange hamwe n'umutekano, ko yoharukira ico kibazo agafata ingingo zibereye kugira ngo ubwicanyi busubire guhitana indongozi, hama kandi n'abakristo bashobore gusubira hamwe. Twamuse yuko nko mu ntara ya Makamba aho hamaze kuba ubwicanyi bw'uwo mupasitori, habaye abagize icyo tuvuga nk'imigumuko bagaragaza umubabaro wabo. Rero mu bisanzwe idini ryategerezwa guhuza abantu, isi dini ryategerezwa kugabura abantu. Cyo tumusaba yuko rero hoba gusubiza hamwe abari muri iryo dini. Hama tumuse kandi rero harimwo n'abajejwe intwaro canke abari mu mugambi uri ku butegetsi boba bivanga muri ico kibazo, muri izo ngwane zihari. Turasaba yuko rero abajejwe intwaro bahoze barivanga mu vyerekeye amadini, akaraba gusa ko idini rikurikiza amategeko nk'uko ryasabiye uburenganzira bwo gukorera igihugu c'u Burundi, ariko ntihabe umusitanteri canke amatari canke eka n'umushikiranganji canke n'undi muntu wese yoza yivanga mu itunganywa ry'idini iri canke ririya. Hariho umuntu yaciye yibutsa kandi yuko atari ubwa mbere abari mu madini bagira ibibazo. Tuvuga yuko mu kwezi kw'icumi hariho uwitwa Joseph Sinzubwenge wo mu ntara ya Muyinga muri komine ya Gitari nawe yanyurujwe, gushika umunsi nta muntu azi amaherezo yiwe. Rero tubasaba yuko ikindi naco nuko hoba amatohoza yerekana n'ukuri biriko biraba mu gihugu ku vyerekeye ubwo bwicanyi, haba ubwicanyi ubwo bw'abari mw'idini rya Ezebu n'uwo yanyurujwe, eka n'abandi bose bariko barapfa banyuruzwa atawuzi iherezo ryabo.